horane n'umukama inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda inahazwa mukama. Muri ya minsi Yezu yabariye wa mufarisayo yamutumiye ati ukaramuka ufungurira abandi ntuhamagare abagenzi bawe bene wanyu inshuti n'ababanyi batunze kuko kumbure nabo bo gutumira bakakwishura, ariko niwagira inzimano uratumira boro ibimuga abacumbagira n'impumyi kuko batagira ico bo kwishura. Uzokwishurwa umunsi ntungane zizokwishurwa, umunsi ntungane zizozuka. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri amajambo y'Imana nagomba tuzirikane tugaruka kuri aya majambo kumbure uwumvirije ibi bisomwa yohavagira ko amakenga kibaza ati mbega Imana ishaka kuvuga ibiki. Ubwa mbere iri jambo Paulo agize ati ngo Imana yarugaraniye abantu bose mu gicumuro kugira ngo ibagirire ikigongwe bose. Imana isigaye twiganira mu bicumuro hama kandi kanga ko ducumura. Uwo bitahura gutyo hejuru byo musiga agahakwa no gucanganyikirwa mu bwenge. Ni nka Yezu agize ati nimwasubira kugira umunsi mukuru muri Radio Maria pana gutumira bamwe baterera radio abakunzi banyiki, genda murondere bari abantu bagowa atani ivyo muzinanyemwo mukamati sinzosubira gusohokana n'abantu banje turyoherwe hamwe kwa Beya Traiteur kwa Gerard tubihebe nuguta umwanya. Ibyo byose kumbure ni hamwe bidusaba yuko gusoma ijambo ry'Imana utarisoma wihuta. Kwiyumvira Imana so kwiyumvira nkuko umenga ni wa muntu tumenyeranye n'amambona ngaho. Mwumvise ingene Paulo avugira ati Imana iraturengeye ngo ninde ashobora kumenya amayira yayo. Nawe nyene yariko riyumvira ingene Abanyisirayeli ingene Imana yabateguye imyaka n'iyindi ariko bikabananira kumva ingene yaji wabo mu mwana wa Yesu Kristo bikamusiga ubwenge. Ari mwibohero n'umwanya rufse kugira ngo yiyumvire ku bintu, kandi rimwe rimwe ari gihe Imana ducisha ahantu kugira ngo twicare dusubire twiyumvire neza ku buzima. Nawe nyene akamera nk'usigwa niho yaronka umuco w'Imana. Ngomba kumubwira yuko ko Abanyisirayeli umenga byarabananiye bakagabira Yezu bikabankira. Yezu nako atagize akabakorera ibimenyetso byo kugira ngo abereke ko Imana yabagendeye ije kuzuza ivyo yari yarabemereye kuva mu bahanuzi ba kera, ariko bikanka. Imana ikamufoborera mwiti abo nabo uko kuntu bananiye Imana si ukuvuga ko baciwe n'Imana. Tugire Kristo. Iri jambo rirafise ikintu ritwigisha ikomeye cyane. Umwanya uheze sinzi abantu twari ko turumvirana duhana tuyaga ku ma audio interpose. Azi ko ubunye abantu bayaga ku ma audio interpose. Ka audio fye, wunda ka audio fye, wunda ka audio fye. Nubwo rimwe rimwe hari gicu usanga iyo nk'abantu bariko baraganira kuri audio hari ibintu mpora mugira nkavuga nti abantu ama principe ya communication mwamwe ntibayazi. Kazubona undi arayiteruye arayikurungikiye ngunyumviriza naka. Wewe urabona ico mwariko murayaga murafise ukungene mwariko murakiyagira mu ico bitaro context. We nawo mufashe mu yindi context urateruye audio puf uyimutereyeko. Wibaza ko azoyumva kumwe na wewe mwariko murayaga n'uyo muntu kuko ntari muri context y'ivyo mwariko murayaga. Cyo gituma abantu mukunze guterura ama audio fye mubanzo bisigure twari muri iyi context. Sivyo nagomba kuvuga mugabo nakuvuga ntabo bantu bakabona yuko umenga umuntu wabo byaranse karabaye nta kikivayo. Mugaba ijambo ry'Imana rikagira riti witonde nta wigira amenya amayira yose y'Imana. Nivyo abantu turafise ukungene tubitunganya mu kurindira ko ishaka ry'Imana ryose ryigaragaza, ariko ntiwigere wihenda ngo ushire ingingo ya nyuma ku buzima bw'umuntu nko kumenga
wewe niwe usozereye iciyumviro wogira ku muntu. Oya, urakigira ukaguma ufise akadirisha kugururiye surprise y'Imana, kuko Imana iradusiga. Naco gituma nama mvuga nti hari abantu iyo batanguye kuza imbere y'abantu n'imbere y'Imana, eka twese kagomba kwerekana yuko umenga Imana ni Imana ufise uku, ni Imana uvugisha uko ushaka, ni Imana n'abantu murabona umenga ameze gutyo, akwereka yuko umenga Imana n'umujama wanje senze ica yishura ingo ndakuvugiye ko ibintu bica biba. Tuze turitonda imbere y'Imana, turaca bugufi. Hari igihe dusigwa, abari abantu hora baza ukabaza ukumva ndabasigura ijambo ry'Imana agira ati ujya nkirutsa Imana barajyo arafise inyishu ku bibazo byacu byose. Nzokubwira nti ngo dusenge, najewe ngahasi mbona sinumva neza, kuko bisaba yuko ari Imana itwumvisha, si jewe ndi nyishu ku bibazo. Mbere ukabona umenga abantu bibagiye no kubanza kubaza Imana, bihuse guca bagenda kubaza uwo bibaza ngo ni Imana imuvugiramwo. Hari ahantu nawe agarukira, kuko si Imana. Imana ni mwesa. Ariko icyo nagomba ko tukuramwe inyigisho na cane cane aha Paulo agize ngo Imana yarugaraniye abantu bose mu gicumuro, si ukuvuga yuko Imana yabugaranye. Oya oya, si Imana yabugaranye, ni Imana iturindira. Kumbure iyo bihindurwa neza barugira bati Imana yarabangira arindira abantu mu bibi byabo, iraturindira no kukuturindira, ikaturindira gushika naho bishobora gutirimutsa abantu b'intungane. Iyo ubonye nk'abanyakabi ukabona umenga barafise igihe cyabo cyuko umenga mbere barabikora bakabireyisisa, mukamenga byose birabakundiye, aho nawe umenga ushaka ibintu bigorotse, umenga ni wewe biteba, ni wewe bibicagoye. Imana ikarindira umuntu, muri uko kumurindira ikagira iti okay genda, ikareka kugira ngo umuntu abanze yumva umururazi imbere w'ibibi Imana imubuza. Kuko hari igihe abantu umenga tumeze nk'abana imbere y'Imana. Muramaze kubona umwana umuvyeyi yaramubujije inshuro nyinshi, akabanza akamureka agakora nko mu rube yagwa kabuji, akumva ko ruturira, agaca avuga ati erega gabundi ivyakaka byose si ntivyama bigirira neza umuntu, harimwo nibishobora guturira umuntu. Gutyo agaca yumva urukundo rusumbirije umuvyeyi yamukunze, wamutanga imbere kugira ngo rumutangire ntagende kugwa hano habi. Nuko n'Imana igira ari igihe tuyinanira ikabanza ikatureka, hanyuma twamara kumva umururazi ububisha bw'ibintu turiko turabamwo, tukagira tuti bwa bundi Imana iradukunda, nibi yari yashatse kudukingira. Ariko muri ico gihe Imana iguma ijana n'abayoroheye, kandi mbere abayoroheye igacizira bagirira ibyiza byinshi kugira ngo igutere ishari ryiza, ikunongwishe. Kunongwisha tonijya kumenga bigenda neza, kuko yoroheye Imana. Nawe ni wamenya korohera Imana, hari ibintu byiza zo gucisha ko kugira ngo iguhamagare nawe kubwira iterega nawe ndabigufitiye. Ni wewe gusa bigushikira ugasanga wananiye Imana ikabanza ikakurindira. Tubitahure neza rero, kugira ngo bidufashe kumva urukundo rudahinduka rw'Imana, kuko yamaze kukugabira byose muri Yesu Kristo, ntibisubiza inyuma. Naho usubira inyuma irakurindira, ariko kandi igihe uri kurateba urindira, Imana yo yiguma ikora ibyiza. Ariko kandi urabe yuko kuguteba kutazohava kuguhezayo, ko arabagira bati reka mbe ndagenda guteba, abandi bose murambona bakira ku minota ya nyuma, na jenzokira ku minota. Uzi gute kuzokira kutazovugwa ngaho? Igihe uhuye n'ijambo ry'Imana rikakubwira riti n'uyu munsi nyene umunsi ufise n'uyu nyene, ejo naho ufise nahuzi. Teza mwana Yesu nagira ati nta wundi munsi mukama mfise wo kugukunda atari uyu nyene, kuko ivyejo sindabigaba. None ubwo naho iri jambo ry'Imana risanze hariho ibintu menga
narateye akagera Imana mu vyiyumviro, mu vyifuzo vyanje, mu kungene mpanga ibintu, nti nibiraja ku ruhande. Bon, nzoguma nza mu vyayo, nzoguma ntonda muri Radio Maria, mugabo logique ndiko ndakoreramwo buraja ku ruhande mukama. Hariho ibintu nkeneye kubanza kukwega kuzana, nzoca ngaruka kandi nzokuzanira icicumi. Kamenga Imana tuyihaye icicumi ngane nk'igifuka munwa, tuba tuyigize tuti yampaye sinsubira kumukoroga kumwe kw'abantu, oya suko. Yesu nawe ati niwagira urubanza ntutumire gusa abakunzi, tumira bariya atacobora gusubiza, bariya nyene atanico wo kwitegako. Yesu navuze ati ntimusubire kwicarana n'abakunzi banyu, ntimusubire kumererwa neza hamwe n'abanyu. Yesu ntameze nk'aba bantu umenga iyo babonye abantu bamerewe neza batera ishari bakajingitwa. Hari abantu usanga dufise bene ivyo bikomere, bikadutera ingorane kubona abantu bahimbawe. N'igihe batwenze bahimbawe kibaza batwenze wewe bariko barakuvuga. Suko ahubwo Yesu icagombye kutubwiragiza ati urukundo rwanyu iyo rugarukiye ku banyu nta gitangaje mubabugize. Ni hamwe kandi agira ati ni wakunda bagukunda uzobugize ikica katabonetse. Ni gwa rukundo rw'abantu rugarukira ku bana. Ati kumweza agira ati ni mubeberanda nkuko so wanyu mwijari mwana, gerageza muduge ku rukundo nk'ugwa so wanyu. Atabakunda kuko afise ivy'abakurako, abakunda kuko asanzwe ari rukundo. Twese twama twifuza kugira uko tumera, uko tuba. Paul akagira ati ushobora kufisa ingabirano zikomeye z'ukwemerana, mbere akagira ati no hejuru y'ukwemera no kwizigira ati rondera urukundo nigwo rusumba ibindi vyose. Yesu akagira ati rero urukundo rwanyu rugire special, ruhere hariya, ruduze uwundi mbere adashobora, ruhiteka wa muntu adashobora kugiha, rumuduze, ruzoba ururyoshe cyane gusumba rurya akaro karaboneka. Murambona iyo ngiyo manterema, kabona nk'umuntu ariko baramuvuga ko ivyiza vyiwe bituma azoba intibagirwa. Ntaho uzokumva ngo yarasomesheje abana amashure meza bose baratunze amerewe neza, mukaza bumva baravuze bati yarareze abana benshi batari gwiwe, yarabashikanye mu bigero. Voilà, ico rero c'est extraordinaire. Yesu akagira ati urukundo rwanyu niriduge ngaho, mbere niruze rurahera hariya, kuko bene urwo rukundo ntigwinvestisa gusa mu gushimwa n'abantu, ruba rugwatirije mu kuzosubizwa n'Imana. Hariho ibintu womenga turavunya amaboko, ariko imbere y'Imana ikabona yuko twakoresheje n'urukundo rwayo, hariya biraturindiriye. Mu cibukiro umenga ca gatanu mu bivyibukiro vy'ubuni nahazo nero tugira tuti ngo dusabe inema yo gushira ukubute mu bikorwa vyiza vyinshi bizogutanga hariya, bikakuvugira, bikatuma Imana ivuga iti wewe warihatiye gusa nanje. Igihe rero nubundi twakoze ikintu mu rukundo, kumbure naho utobona igiciye kivamo canke no wabigiriye ngo agushimire, genda uyage n'Imana. Imana ikubwira iti ntiwavunya amaboko, ndakugumirije, ndaza aho ndabibitse ahadata kandi bizoteba bikore, kugira ngo twimenyereze kuba abantu b'urukundo tugabiwe n'Imana, ntituba abantu b'urukundo turindiriye ku bantu.